turi ku ivuriro rito rya Kabezi mu karere k'ubuvuzi ka Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Radio EJO HEZA FM ifadikanije n'umugambi w'igihugu ujejwe ivyo gucandaga ubicishije mu mugambi wayo wo gukomeza amagara y'abantu wabateguriye ikiganiro kijanye n'ivyo gucandaga. Mu Kabezi rero abene gihugu bavuga ko gucandagisha ibibondo ari ngirakamaro bafatiye kuvyo bamwe babonye muri kahise, aho wasanga nk'abana ngo bapfa bishwe n'ingwara z'agasama eka n'ibindi. Ico gihe nkuko bavyigana ngo vyari bigoye kuko ngo nuwaja kwa muganga baramwirukana maze abandi bakaguma muhira gutyo bakabura ibibondo. Ariko ubu ngo siko bimeze. Umwe rero mu bariko baracandagisha ikibondo twaganiriye aratubwira ingene vyari vyifashe kera n'ingene vyifashe muri kino gihe. Utabimenye nyene ngo wegera abaganga kare baze baramutera ishinge n'ibihara irega zari ingwara zibiri, hariho agasama n'ibihara vyamara ibintu binini uwo mwana vyose vyaramuhitana. None ico gihe nk'umwana gwayo ubona ababanyi abafise abana baca bigenza gute? Hari amakuru avuga ko hari bamwe birukira kwa Rumenyi, wewe warabibonye vyari bimeze gute? Kwa Rumenyi ahubwo gusa twari dufise abaganga twege bari kure ahantu bita mu Gwisabe. Hari aho washikana y'umwana aca gupfira ko no mu nzira ugaca ugarukira mu nzira kubera karanyarutse umwana. Yagira umucanwa mwinshi uwo mwana n'umutima hamwe wakanye n'igenda urasimbagurika kugira ushikira abaganga nta nerero nta no kwipakiza nta n'amabarabara bari bwace nk'aya y'iki gihe kugira ushikire muganga. Umwana yarashaka kugupfira ko no mu nzira mugabo umwana nyaruka ukamushikana uyu yaragwaye uyu ari umwana yenyene yo isaramu ati we ntugenda kwa muganga umwana yamaze guhwera je uyu mwana ndamujana igituma ndamujana ntigenda ndiruka bijeje bagafata ibintu bite imintuze ibintu biranda gutya bakatsabara baharuza ku mubiri gutya ngo ariko baravyonona, ariko umwana yaruhira guhwera kubera atabaharuye birimo imbere mu mutima agaharura ivyo ku mubiri gusa yacahwera kubera atashikira abaganga ngo bamako gashinye. Abo warabonye mu kibano aho waruherereye vyashikiye mu ubwo buryo nibo beshi ego nibo beshi cedi wajana kwa muganga bakitwengera ngo ko amafise amaguru. Njani twa Bukuru Jacqueline nazanye umwana ku rucanco nibarutse itarike 10 z'uku kwezi umwana agera gatatu. Uru rucanco n'ugwa mbere umwana kivuse rukingira umwana igituntu n'ubukangu. Mbega nk'ubu abo bandi bana novuga bakuru b'uwo mutoya uravye ingene bariko barakura warakwirikiza ikirangamisi ibijya muganga yavuze woshobora kubishingira intahe ziyangora yavuze kwaba gucibwamwo ico gituntu n'izindi agasama iwawe ugira uti ndabaza? Jewe iwanje ndabaza kweri kubera abana ndabakurikiranisha kwa muganga. Bijya birangamisi ndagerageza naho mfise utundi tumfatiriye nkatwica kugira ngo abana bashishikare kugira amagara meza. Nuko naho nyene nagomba ngaruke warogize tutumfatiriye ni nkako kuko muvyeyi yafatirirwa na twinshi. Mbega biraborohereza gushira mu ngiro kujya kirangamisi nkuko yabimeze aha bategeka abaganga? Kijya kirangamisi kubera ko tuba dukeneye ko umwana agira amagara meza turagerageza uko dushoboye kose, naho vyokwanka twoterereza hirya no hino bakadufasha mu gihe tuba kure y'amavuriro kugira ngo bikunde dushike kwa muganga gukurikiranisha abana. Kubera umwana iyo ahuye na bijya bibazo akagwaragurika muri make uragira ibibazo vyinshi nawe utakurikiranisheje umwana neza. Mbega turavye ngaha twabonye n'abapfasoni gusa, none nk'ubu wogwara ko bakabaye umushinga ntahe hariya kibimuhora mu biganira ko mufise programa yo gucandagisha ikibondo? Umushinga ntaha babizi kuko umwana ntuba wamwivyaranye wenyene birumvikana. Ababizi naho ubugwayi uremvye arashobora kuzana n'umubanyi canke ubundi muntu mu muryango, ariko agashikana umwana kwivurira. Bihora bishika kamushikana ngaha nawe ubwiwe nk'iyo vyashise we ntuje ngaha kaza kamucandagisha? Nka jewe nk'umwana naheruka kwibaruka narigeze kuba ngwaye gose, ariko aravuga ati ogenda guherekeze twarazana. Ku rundi ruhande muganga
ajejwe ivyo gucandaga ku ivuriro rito rya Kabezi avuga ko abavyeyi bitabira muri rusangi igikorwa cyo gucandaga aho ngo bagafatira ku biharuro baba biteze baravye n'ingene bakira abavyeyi. Mu Kabezi igikorwa cyo gucandaga abana kimeze neza kuko abanyagihugu bayavyitaba cane ku rugero rushimishije. Turavye ibiharuro tuba twiteze tukaraba n'abaza dusanga ari sawa, baravyumva cane. Ego uvuze uko nyene kuvyumva nivyo mwavuze muti mufatiye ku biharuro muba mwiteze. Hariho abavyeyi ugerageje kuraba hajya mu kibano wumva ngo umwana ngo yavuye kwa muganga ngo arayamye ngo arashushe ngo bigeze gute, beka ivyo nk'abaganga hari ico mubizi ko byifashe gute canke hari impanuro mutekerera abavyeyi bimeze gute neza na neza? Si incanco zose, hariho urucanco rw'ukwezi n'inusu, 2 n'inusu na 3 n'inusu. Muri ico gihe abana barashobora gushuha, ariko imbere yuko dutangura turababwira abavyeyi ko abana bashobora gushuha, kandi no muri abo bana ntibashuha bose, harimwo abashuha n'abadashuha. Turababwira ko batogira ubwoba, ko nibabona bashushe baza kubaha umuti wa paracetamol canke naho bagafata agatambara gakanye bagashira mu mutwe, bica bihera nta ngorane bitera. Ego hari igihe umuvyeyi atirigana nko kwisango muca mumwirukana canke muheza mukabigira gute neza na neza? Murafise intumwa hariya mu kibano, inderetsi niko nozita, muramusanga muhati yewe nyaruka ngaha, uburyo muhora mukoresha n'ubuhe? Twe ngaha turafise abaremesha kiyago ku musozi. Umwe wese arazi igikorwa ajejwe, ni kuvuga umunsi wo gucandaga ubonye umuvyeyi yasibije umwana, kuko turabibona dufatiye ku bintu by'amafishe, turahamagara hanyuma tumubuze tuca rero duhamagara uwo muremesha kiyago akaza tukasha tumuha izina n'ubutumire bw'uwo mwana, araheza agashika kumuhana hama akamubwira ubukurikira baza banazananye, hanyuma tukaca tumutunganiriza uwo mwana. Iyo bishitse naho hariho bishika agashika kuri uwo mwana agasanga ntawe uhari barimutse, ni kuvuga ashobora kwimuka, ca twibaza ko azoruronkera iyo yagiye. Ego urongoye ivuriro rito rya Kabezi atera kamo abenegihugu muri rusangi kwitabira igikorwa cyo gucandaga. Mwasiguye imbere yuko baronka incanco, mbega mwariko mwabwira ikineza neza, mwavuga incanco zitandukanye n'ikirangamisi bimeze gute? Ego nkuko bisanzwe bimeze nkuko ari biri mu mugambi w'igihugu, imbere yuko ducandaga canke imbere ko dukora ikindi gikorwa cyose tubanza gusigurira umwene gihugu ajiji tugomba gukora ico gikorwa. Rero no mu ncanco nuko bimeze, imbere yuko ducandaga abana turasigurira abavyeyi babo mbega urucanco rwo tubahe n'urwahe rubakingira iki, bakagenda babizi. No kuvuga yuko twabasiguriye incanco tubaha ino munsi ko mpeje kubikubwira, twabaha urucanco rwa mbere rubakingira ingwara y'igituntu n'ingwara y'ubukangwe. Rero turabasigurira ati ubukangwe na mama, tubasigurira igituntu mu kubakingira n'urushinge, tukababwira n'urushinge tutera kubafu, kabeka natubatera, kabeka n'ivyoshika inyuma tumaze kubacandaga n'ingene bovyirinda canke n'ingene bovyifata tumaze kubacandaga. No kuvuga rero turababwira uti uyu n'umunsi wa mbere turabahaye urucanco, izo ncanco zibinavuze, muzogaruka inyuma y'ukwezi n'inusu tubahe izindi ncanco tukazibasigurira, mwongere mugaruka inyuma y'amezi 2 n'inusu, inyuma y'amezi 3 n'inusu, mwongere mugaruke inyuma y'amezi 9 kwezi kwa turabasigurira tubabwira n'incanco bagenda baronka. Mbega muvuze muti turabasigurira ibishobora gushika n'ingene buvyirinda, ivyo bintu vyoshobora gushika iyo umwana bamucandaze n'inkibiki muganga? Ego uretse n'umuti misi yose nawo uwumuhaye uragira ivyiza nivyo vyinshi, muga birashika aho umwana agashuha, birashika aho umwana ubona kavyimbye hahandi wamutera, birashitse kumenga harahindutse hakagira irindi bara, cyo ati nibyashika agashuha
uramuzana kwa muganga ariko imbere yuko muzana muri atari binini cyane bitamubaje cyane ubushuhe butoyi ubushuhe atari bwinshi cyane turabigisha ingene bavyifatamwo ni paracetamol je y'amazi bashoboye kuyironka canka kanini gatoyi bashoboye kuronka bakakabaha mugabi batababwira bati bibaye mukabona bikomeje muca mubazana hanyuma bishitse hagashuha bishitse hagahindura ibara canke hakavyimba batababwira ati mubazane kugira natwe tumenye ibintu tubandanya tubakorera akamo twotera muri rusange twogatera ubwa mbere abavyeyi bene ibibondo abavyeyi bibaruka turabasaba yuko ata mwana numwe yoguma muhira ngo sindamucandagisha ngo mucanje kuko hariho ibihugu usanga bivuga ugasanga ngo umwana wanje namutwaye kwa muganga bacamucandaga ntazovyara ntazogira ibi n'ibi ubwa mbere naho ivyo iwacu bitavuga ko ni muri rusange incanco n'ingirakamaro ngira mwashoboye kuvugana n'umutamakazi hariya wumvise ko yadushingiye intahe aratubwira yuko hambere hahise agasama niko yavuze cyane hambere hahise agasama ukagwajije wacurindira ko kaba ntiwavuga ngo umwana wanje ngo ndamutwaye kwa muganga wamuha umuti bawo yanatubwiye ko ushize kwa muganga mbere bashobora ati uwo mwana wawe agasama igize hariya ubumva no kuvuga nta muti bari bafise ntaco babona bamukorera sinzi ko novyita ati warurinda kusenga rugira mugabe no musi suko biri ino musi twebwe generation ino musi ndetse na generation n'usari uwo waza tagasama kameze gute ntakubwire ntabibone hambere hahise hari abantu bari bagwaye ubukangwe abawusanga amaguru yarakubiranye ino musi yaro yi generation hari nta muntu wovuga nta generation ubona wotemera ngo ubone umwana yakuburaniye amaguru kubera iyo ngwara y'ubukangwe rero gucandaga gutera kamo ko abavyeyi bo kwijukira gucandagisha abana babo kuko bifise akamaro kanini no kuri ako kamo k'umuyobozi w'ivuriro rito rya Kabezi turangirije ko kino kiganiro mwavyumvise twariko tuvuga kubijanye no gucandaga kino kiganiro mukaba mwagiteguriwe n'isamirizi Ejo Heza FM ifadikanije no mugambi w'igihugu ujejwe gucandaga peve mu mfunyafunyo z'igifaransa ikiganiro mwagishigirijwe na jewe Izidori Habonimana naho ubutaha